Tekano munezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri aka gatondo ko kuri uyu munsi genekerezo ya 11 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Icuka kibi mubegereye Alengiyome Bunyoni ubwoba ndi bwose ko umwe wese umwanya n'umwanya ashobora gushikirwa nawe agafatwa. Ni nyuma yuko hari umutama wo mu ntara ya Rugiyi yoba yajanywe n'abacungera umutekano w'umukuru w'igihugu. Bikabivuga ko ikibazo ciwe cyo bagifise ico gipfana n'icuka c'ivya Bunyoni. Ibi tukaza kubigaruka ko mu buryo burambuye muri ano makuru. Ni nyuma yuko twababwiye ko Alengiyome Bunyoni agifatwa kwigenekerezo ya 21 ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2023 yajanywe mu biro vy'iperereza. Yarakubiswe aborezwa igufa gushika avuze abo bari kumwe mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Yavuzemwo ibihangange vyinshi ndetse na bamwe mu bagumya banga bakomeye cyane bari mu mugambi SNDD FDD uri ku butegetsi. Hari ivyatangajwe n'umwe mu bagumya banga bo muri uyu mugambwe ni mu gihe twababwiye ko mu kiringo c'indwi zibiri yapfungiye mu gaco k'iperereza. Uyu wahoze ari umushikiranganje wa mbere Alengiyome Bunyoni yoba yarahohotewe bikomeye kugira ngo ashobore kuvuga amazina yabo bari basangiye umugambi wo guhirika ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu Perezida Ndayishimiye. Mu minsi iri imbere ngo hoba hagiye gukorwa uruhigi nk'uwo wese yavuganye canke bari bafitaniye gahunda na Bunyoni kubijanye n'uwo mugambi wo guhirika Perezida Ndayishimiye. Ayo makuru tukaba tuyakesha isoko riva mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Umwe mu bagumya banga ba CNDD FDD akomeye ariko atashimye ko izina ryiwe rishirwa habona ku mvu z'umutekano wiwe aravuga ico Alengiyome Bunyoni yazize c'ukuri kiboneka. Mu vyo yatangaje yagize ati twese twaramenye ico Bunyoni yazize ni ikijanye nuko yari yasa n'uwahejeje umugambi wo guhirika Perezida NEVA. Kandi abagumya banga batari bake ndetse nabo mu nzego z'umutekano nizo kwivuna abansi bari bumvishijwe uwo mugambi ariko havamwo bake baja kubibwira Ndayishimiye ko yogaba kuko Bunyoni aticaye kandi ashigikiwe mu mugambi wo kumukura ku butegetsi hakoreshejwe inguvu. Niho rero Perezida Ndayishimiye ngo yaca yambara urwaga yikora kuba muyoboka bose baburizamwo uwo mugambi ugahise gutyo Bunyoni aba arafashwe. Mbere yuko Alengiyome Bunyoni akurwa mu mabanga hari ivyabaye mu ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Hari bamwe mu bagenerale bari ku kirimba c'umukuru w'igihugu ndetse kuri ubu bakaba barakuwe no mu mabanga. Bivuga ko harabaye ko gushamirana hagati y'umwe mu bakoroneri ajejwe umutekano wa Perezida Ndayishimiye n'umwe muri abo bagenerale. Bikavuga ko habayemwo gushamirana ndetse hakazamwo no kurwana ariko bikarangira uwo mugenerale yari yikekwa ko ari ku ruhande rwa Alengiyome Bunyoni yirukanywe ku kirimba c'umukuru w'igihugu ndetse ahabwa n'itegeko ko atemerewe kuzongera no guhonyoza ikirenge ciwe aho ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Uyu mugumya banga arabandanya ati agishikanwa mu iperereza urya munsi batangaje ko yafashwe yahavuye ahohoterwa bikomeye na bamwe mu bakozi b'iperereza bari bahawe itegeko na Perezida Ndayishimiye ko bo mukomesha bakahiyemeye ivyo yagira kore ndetse anavuga amazina yabo bari basangiye umugambi wo gukora kudeta kuri NEVA. Twaramenye ko yahavuye rero avyemera arembejwe cyane n'amahiri n'irindi hohoterwa yagiye akorerwa maze ngo aranavuga abagumya banga batari bake bari inyuma yiwe. Ngaha rero twese mu mugambwe tuguma ducurwa ko badufata umwanya n'umwanya kuko tutazi amazina Bunyoni yatanze igihe ariko abazwa ari mu iperereza. Yabandanije agira ati ikindi gikomeye gusumba nuko kuri ubu atanumwe yemerewe kuvugisha Alengiyome Bunyoni aho apfungiwe. Atero twese ubwoba ni bwinshi kuko umwanya n'umwanya uwo ari we wese arashobora gushikirwa agafatwa nawe akajanwa mu iperereza kubazwa
nk'uko vyagiye biraba ku bandi batandukanye harimwo nk'ujejwe inyubakwa ziwe ndetse na Colonel Desire Uwamahoro. Nako kandi twabwiye ko hari umutama yoba yafashwe n'abacungera umutekano w'umukuru w'igihugu. Uyu ni umutama ntikazohera wo mu Ruyigi, benshi bibaza aho ari. Kuva ku igenekerezo ya 2025 ndamukiza uyu mwaka wa 2023 uyu mutama ntazwi iyo yajanywe n'abacungera umukuru w'igihugu. Benshi bakavuga ko ikibazo ciwe coba gifise ico gipfana n'icuka c'ivya Guillaume Bunyoni. Gushika n'ubu abari muri uwo mugambi wa Guillaume Bunyoni bose ntibari bamenyekana kuko urutonde rwabo ari Guillaume Bunyoni arufise. Ngo iyo yaja gutanga umubonano kuri abo bose bamushigikiye, yego hari bamwe bari bazi ivy'uwo mugambi, ariko kandi ngo sibo bonyene kuko hari n'abandi Guillaume Bunyoni yagenda avugisha mu mwiherero. Ibi rero ngo bikaba ari vyo biriko bituma buri wese yikekwa ariko ajanwa umunsi ku yundi. Amakuru arabana n'uyu mutama yo barajanywe n'abacungera umutekano w'umukuru w'igihugu nayo turabandanya kuyakurikirana, ikiza kuvamwo tukaza kukibagezako. Mu yandi makuru reka tubabwire ko impande zibiri z'umugambwe UPRONA zoba zarumvikanye zikemeza gusubiza hamwe. Impande zibiri z'umugambwe w'abadasiganwa UPRONA warondeye ukwikukira kw'igihugu zemeje gusubiza hamwe nyuma y'imyaka 12. Umukuru w'umugambwe UPRONA ishami ryemewe n'amategeko Olivier Nkurunziza avuga ko intumbero nyamukuru ari yo gusubiza iteka n'ijunja uwo mugambwe wamanye kugira uzoje mu matora y'abashinga amateka mu mwaka wa 2025 nayo zokurikira ya perezida mu mwaka wa 2027 ufise inguvu zihagije. Evariste Ngayimpenda atwara uruhande rwa UPRONA rutemewe n'amategeko we yamenyeshije ko ari akaryo keza ko gusubiza hamwe abanywanyi bumwe mu migambwe yagerageje kuguma ihagaze kuva Burundi buronka intahe yo kwikukira. Mu kiganiro cihariye yagiranye n'ijwi rya Amerika, Olivier Nkurunziza avuga ko imvo nyamukuru yatumye impande zibiri za UPRONA ziyemeza gusubiza hamwe ari akarangamutima k'uwo mugambwe wama ushira imbere umwumvikano n'ibiganiro. Kubwiwe ngo bizofasha cane mu matora yahoba y'abashinga amateka mu mwaka wa 2025 n'aya perezida mu myaka ibiri izokurikiraho. Hari umugwi washinzwe urimwo abo muri izo mpande zibiri kugira wige uko ubwo bwiyunge buzokorwa n'ingene hazogaburwa ibibanza mu nzego. Ikimaze kwemeranywa ko nuko umukuru w'umugambwe n'icegera ciwe ku rwego rw'igihugu bizoguma bihariwe ishami ryemewe na leta nk'uko Nkurunziza arirongoye avyemeza. Evariste Ngayimpenda atwara ishami ritemewe n'amategeko ya UPRONA we yavuze ko umugambwe warugezaho umwansi ashaka. Mu biganiro vy'amahoro no guhagarika intambara vyabereye i Arusha mu gihugu ca Tanzania vyasozereye n'amasezerano yo mu kwa munani umwaka wa 2000, UPRONA wari ku isonga ry'imigambwe iharanira inyungu z'abatutsi. Olivier Nkurunziza aho twarasigura ko ubu ivyo vyahindutse. Ngayimpenda arongoye ibaba rya UPRONA ritemewe n'amategeko aragabisha ko ukutumvikana kuzamaho, gusa ahumuriza ko ingorane zizokemurwa mu mwumvikano. Kugeza ubu umugambwe UPRONA uracahabwa ibibanza hafatiwe ku masezerano ya Arusha agabanya ubutegetsi hagati y'abahutu n'abatutsi, amoko abiri yiganje mu Burundi, mbere n'icegera c'umukuru w'igihugu ngo n'umunywanyi wawo. Mbega ngo abavuye mu ishami ritemewe na leta bashobora kugira amahirwe amwe nabi baba ryemewe? Inyishu tuyihabwa na Olivier Nkurunziza. UPRONA ni umugambwe uramvye kurusha iyindi mu Burundi, washinzwe mu mwaka wa 1958 n'umuganwa rwa Gasore umuhungu w'umwami Mwambutsa Bangiricenge wa kane, akaba asa nuko ari we mwami wanyu mu Burundi bwamenye kubera umuhungu we Sharire Ndize yari afise izina ry'ubwami rya Ntare wa gatanu yaganje hagati y'itariki ya 8 ukwindwi n'igenekerezo ya 28 ukwa 11 mu mwaka wa 1966 ngo yugaye intwaro ya cami.
ngayo rero amakuru ariko avugwa ndagukengurukije tubanye muri ano makuru yaragizwe ko muri kano kanya ico nkibutse ufyonde sabone canke subscribe kuri hoteli wafyinda ko kugira ngo utajucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza uri mu bambere sangiza kandi bagenzawe aho babaherereye hose kugira ngo bataje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigeze ko nga mu gihugu c'u Burundi hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure n'umuhuza TV muhezagiro.